Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo Mweranda. Inahazwa Mukama. Muri rya minsi abafarizayo baregereye Yezu bagira ngo bamutege umutego bati, mbega bagize ico bapfa umugabo yoshobora kwirukana umugore wiwe? Arabishura ati, ntimwasomye ko ubwa mbere uwaremye abantu yaremye umugabo n'umugore, kandi akavuga ati, kubera ico umugabo azoheba se na nyina yibanire n'umugore wiwe, abo babiri babo umubiri umwe. Ntibabe bakiri babiri rero, bakaba umubiri umwe. None rero ico Imana yafatanije ntihagire umuntu agitandukanya. Baramwishura bati, none ni kuki Musa yari yaciye iteka ryo kwandikira umugore ikimwirukanye, hanyuma bakavavanura? Arababwira ati, ubugaba bwanyu nibwo bwatumye Musa kubarekurira ngo mwirukane abagore banyu. Ubwa mbere si uko vyari bimeze. Mugabo ndababariye, wirukanye umugore wiwe ndetse iyo yahurahuye agaheza akarongora uwundi, abasambanye. Kandi uwabiriye umugore yirukanywe abasambanye. Abigishwa biwe baramubwira bati, usangwa ari ivyo umugabo azokwamagirira umugore wiwe, vyoba vyiza rero umuntu atabiranye. Arababwira ati, iryo jambo ntiryumva bose, abahawe iteka ryo kuryumva nibo baryumva. Hari abavuka baramugaye ntibashobora kwabirana, hari abamugazwa n'abantu nabo ntibashobore kurongora, hari abandi nabo bavyigize kubera ubwami bw'ijuru. Ushobora kumva niyumve. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Igisomwa ca mbere turacari mu buhanuzi bwa Ezekiel, aho twumvise mu mvugo nshushanyo iryoshe gose Imana yibutsa Isirayeli urukundo yayikunze kuva ikiri muto gose. Umukama akaba ari we ahagarikira igihugu ciwe, akagikuza akagishariza. Ariko twumvise umukama anyuzamwo ingene Isirayeli maze kumera nyene nk'umwigeme ahageze, ngo yaciye yitwaza ubwo bwiza nako gateka Imana yayiteye, iraheza iribagira iyo yavuye, ngo ikaza irahitanwa n'uwurengana wese. Aha bikumvikana ingene Imana igaruka ikavuga ingene ibabaye, ukungene Isirayeli icikira ibigirwamana atakirimwo, hakwama yibuka Imana yayigize iciri, ikayambika iteka ridasanzwe ryo kumenyana n'Imana mushobora vyose. Ariko Imana igasozera yerekana yuko naho Isirayeli yigenza gutyo, yoyo ntitsindwa n'ububegito bwa Isirayeli. Ntiyigera yihemukako, yamara Imana irondera gukiza, irondera gutanga ubuzima. Igaheza ikama iriko irashaka gusubira kunagura isezerano yayo n'igihugu cayo, kugira ngo isubire igicira inzira yo gushobora gukira no kugumya iteka yacambitse. Imana ikagira iti, nzosezerana nawe isezerano yamaho. Niho rero uzokwibukana ubumaramare, kandi ntukureke umunwa kubera isoni uzoba ufise, ninaheza kukurekurira ivyo wakoze vyose. Aya majambo, ino mvugo shushanyo iraryoshe gose. Naravye n'ingene mwebwe muriko murayumviriza, ukabona iyo hageze ibintu bishushanya mwese murakurikira. Ni imvugo iryoshe gose y'ukumvisha urukundo rw'Imana, ingene rudukura kure, rukaduherekeza, rukatwambika amateka, rukadukuza, kandi ivyo vyose tubirabe mu buzima bwacu. Mu buzima bwacu ciye nibuka inkuru rimwe, hari umupatiri atera inkuru rwose, twigeze kuba tuhuriye hariya mu Butaliyano, turiko turasangira, barambwira ati, pati, ati ibintu Imana igira ni hatari kweri.
ati jewe iyo nibutse ahantu mva hariya muri Fichiki iwacu, nkaba ndi ngaha muri iki gisagara, icyo igisagara bita la ville du monde, la capitale du monde. I Roma ni ahantu hahurira abantu benshi imihingo yose baje muri pelerinage. Ati biransiga ubwenge, ati Imana ikura kure. Ku mutima ngacangira nti ese wo kwama bizirikana kugira ngo bikwibutse n'ubundi iyo wavuye, bigufashe kwama witonda ukazigama iteka Imana yaguteye, ntuzusange wararitekeye mu vyatsi. Kuko ari usanga n'ubundi umuntu yiyibagira, akibagira iyo yavuye, agaca afata amaze gushikaho Imana imutera iteka muri ibi canke biriya, ari ivyo mu buzima busanzwe, ari no mu vy'Imana, akibagira agasanga ariko abikoresha nabi, bikamupfa kubusa, akavyonona kubera amagara make yiwe n'ube gito bwiwe. Kubera umenga hari igihe usanga abantu bamwe bamwe bashobora kuvyakira neza, bikabatuma baca bugufi bakengurukira Imana. N'abandi ucumenga bavuye kure bagaca bacika nk'impabe, bagaca bacika nk'impabe, gaca usanga baribagiye iyo bavuye. Imisi yose kwama tuzirikana iyo Imana yadukuye, kwama tuzirikana ingene Imana iduherekeza mu rugendo rw'ubuzima bwacu, kugira ngo bize biradufasha guca bugufi. Ariko naho bishika ugasanga rimwe rimwe umuntu kubera canke kuryoherwa canke kubera guhendwa n'ingene situation yahindutse iraba nziza, umuntu akibagira agasanga yaguye. Wame wibuka yuko n'Imana idaheba ngo iheberane kwitane n'akabando, ngo itane n'ikigazuzo, yamiriko irarondera kuza kugarukana. Kugarukana umuntu ugasanga yavuye kure, yaragize amahirwe, ariga birakunda, ibidiplome biragerekerana, akibagira iyo yavuye, akibagira nawe gushobora kumanuka ngo agire uwagiriye neza, aduganye nawe aho yaduza agashika. Canke umuntu yahoze mw'ishamba, intwari iramuha, uyu munsi ne wagezweho, akibagira iyo yavuye hariya mw'ishamba, ugasanga ariko arakoresha nabi uyu munsi iteka aho ryamuduganye. Ugasanga b'uyu munsi bagira bati ivyo twariko turiyamiriza, ugasanga bobo navyo nyene ivyo basubiramwo. Kandi kenshi turebona mu bantu batari bake, atari gusa mu vy'intwaro na politiki, ugasanga umuntu iyo akiri kure y'ibintu aguma bitora amanegurwa, mugabo bimuteretsemwo asubiramwo vya bindi nyene, iyo adakoze mbere biri inyuma ya vya bindi vy'abo hambere. None iyo wariko wikomesha induru, amakari yawe n'aya. Ibi vyose nico bivuga ingene ubuzima bushobora kutugirira neza, Imana ikatuduza kandi biciye mu nzira nziza, ariko ugasanga tuhashitse tugakoresha nabi iryo teka, tugasubira inyuma tukaritekera mu vyatsi, tugahonyanga abandi, tukigira ibiro biteze, tukipoma, tukigira inzu z'amabuye, ugaca usanga uribagiye. Mugabo hama hari hako kantu, mugabo Imana ni Imana. Wisanze iri jambo ry'Imana rigusanzaho ushobora gusanga warakoresheje nabi iteka Imana yaguteye, igarure. Iracari Imana igira iti n'ubu ndacakurindiriye, ndacakurindiranye umutima mwiza, ukisubirako. Imana irashaka gusubira kugira isezerano rishasha nawe. Kandi twese hari ahantu bishika ugasanga umenga wimenyereye, waryohewe, watwawe, warengewe, ukirekura. Ntiwigere wirekura. Igihe uri mu iteka risumbirije, saba Umukama kugumuri lucide, kugumana ubwenge bukeye n'umutima uzi neza yuko udashobora we kuvyimarira, utari bugabo bwigaba, uguma urondera kugabwa n'Imana, kuyoborwa n'Imana. Mbere n'igihe mbere binagoranye, naho nyene saba umutima wo kwihangana.
ntusanga umenga ubaho wuzuye inzigo y'akazikira, wuzuye ishari ry'uwo ukumbura ubona byakundiye. Kuguma tugaruka tukazirikana Imana ihadutora ikaduherekeza kandi turindiriye no ku munsi wacu wa nyuma. Mu nkuru nziza turumvise Yezu atuyagirana cyane cyane ku bintu bijanye n'ivyo kubaka, akavuga mbere n'abadashobora kubaka. Hari ikintu gikomeye nashaka yuko twozirikanamwo, ngo abafarisayo baje kumutega umutego. Tugire Kristo mu buzima bwo kubaka, mu buzima bwo guha ubuzima bwacu Imana kubw'ubwami bw'Imana, canke mbere no mu bundi buzima. Yezu mwumvise yuko n'abandi agira ati batubaka kubera ko babigizwe n'abandi canke bavutse bagwaye. Ati muri byo byose harabamwe imitego. Uyu mutego abafarisayo batega Yezu ni umutego uza mu buzima bwacu, ni umutego usanga ubuzima bushobora gutega umuntu, mugabo burya babuhama Imana muri twebwe, baburondera Yezu muri twebwe, kuko ukubaka imbere y'Imana ni sakramentu Yezu yashizeho riserura urukundo Imana ifitiye igihugu cyayo, urukundo Yezu afitiye zina muntu wese. Eka no kwitanga umuntu akagira ati ndanse kubaka kubera ubwami bw'Imana, navyo nyene no kugira ngo biserure urukundo rw'Imana, vyama birimwo imitego. Murambona benshi babizamwo bakibizamwo ntavyo babona. Uhuye n'umusore n'umugeme bariko barategura ubugeni, ntibazi ko bazohora n'imitego, muga bizoza. Uhuye n'umunovisi agira ronke ububikira, canke umufaratiri umudiyakoni, umufaratiri agira ronke ubudiyakoni agira ronke ubupara, ntazi ko azohura n'imitego. Arashobora kuba bizi mugabo si byo biri mu mwitwarariko wiwe, ariko imitego iriyo. Imitego itegwa Yezu mu mabanga aduhamagarira, mu mihamagaro yacu. Icyo nagomba ko tuzirikana cyane cyane niki kintu gikomeye Yezu yavuzemwo, ingene imitego bene iyo bayitegura. Bamuteza umutego bibaza bati araza kuwugwamwo, ariko arababona, arabahazi, kandi ntibashobora kumurusha kumenya imigambi y'Imana. Yezu ari kinavuze ngo akagira ati ntimwasomye ko ubwa mbere mu ntango uwaremye abantu yaremye umugabo n'umugore. Iri jambo yagize ati ntimwasomye ngo ubwa mbere na mbere mu ntango, muribuka rya jambo ritangura mu gitabo cya mbere gitangura Bibiliya, Amamuko, ngo mu ntango ya vyose. Ijambo kandi rigaruka mu ntango z'inkuru nziza ya Yohane, ngo au commencement était le verbe, mu ntango ya vyose jambo yariho. Ako kajambo mu ntango, Yezu abasavye ati imbere y'ibintu bishobora kubazitanya mukabona umenga ntimuronka inyishu, kuko iki kibazo baje kumaza abafarisayo cyari ikibazo gikomeye cyane, cyari ikibazo gikomeye gose, ikibazo cha divorce. N'uyu munsi ni ikibazo gikomeye. Hari abantu benshi bama badutonze ko bati dusambure bijya bintu mwahezagiye dufatane n'abandi. Tuca tubabwira ati mu ntango byari bimeze gute? Genda gusoma ijambo ry'Imana, ukabona yuko mbere bamwe bashaka no kugira amapression menshi, ati none ko leta ibisinya bigasambuka, muramubona bibasinyira biciye he? Bigafata imyaka n'imyaka, amaze kumva amaprocedure yo kugira ngo basinye divorce, ingene bigora. Nukuvuga yuko nabo nyene barumva ko hari ikintu gikomeye, ntibapfa kubisinya gutyo. Bagasubiza abantu ati genda musubire ngo murabe neza, subira muje mu bavyeyi mu bagenzi banura, ati byaranse turabire tunyarukize, ariko aransaza n'undi aransitse. Bagashaka ati subira mugende murabe neza, byarananiranye, gateba kabasinyira. Umenganira Yezu aciye abishura ati ngo musi ivyo yabarekuriye kubera ubugaba bwanyu. Ubugaba buza burinjira mu rukundo no mu rugo, bugatuma abantu bumva umenga urukundo rwose rwararandutse, ntibigishoboka kubera ubugaba buza burinjira.
mugabo Yezu akagira ati rero uwo mutego kuwutegura ni ugusubiza ibintu mu ntango, ni ugusubiza ibintu imbere y'Imana, kuko burya ibintu byose hamwe turonse ingufu zo gushobora gusubira kubigarukana tukabizirikana imbere y'Imana, twese tukagaruka. Kuko uzosanga umugabo ashaka divorce, ashaka yuko aca afatana n'undi mugore kandi bace bahamagara patiri abahezagire, sivyo? Umugore nawe agira ati nanje nkaronka uwo tujana pati muce mumpezagira nawe, bose bahuriye imbere y'Imana ibahezagira. Nta ibyo bintu byogenda gute? Byogenda gute? Ijya Mana mugarutse imbere yayo ni ya yindi nyene, kandi igihe yabasinyira ubwa mbere ivya mbere ikabahezagira ntiyari yihenze. Ni mwebwe mwagiye muratakara mukihenda mu ngiro n'inyifato zanyu z'ivyagiye biraza mu buzima bwanyu. Ahubwo rero garuka mu ntango, garuka mu nema y'Imana, garukana umutima, va muri ivyo bintu biriko biraguhenda bigutega imitego, bitega imitego ingingo y'Imana muri wewe. Vayo hakiri kare, vayo hakiri kare kugira ngo usubire ukanguke, urodekuvure ukundi gushasha umugambi w'Imana. Harabo bihora bishi ugasanga haraciye imyaka myinshi mugabo agahura na Yezu akumva ariko arahinduka. Ijambo riguma rigira riti subirana n'umwe wa mbere, kuko ari igikorwa mwasinye kuri altari kidahanagurika. Nundi agize ati akagira amahirwe akagaruka imbere ya Yezu, ijambo riza rigira riti wa wundi nabahezagirana ubwa mbere ari hehe? Kuko ni igikorwa c'Imana. Imana nayo ntiyihenda, kandi Imana yikoze ikintu kiri ku rugero rw'isakramento ibikoze ikintu gisa nayo. Isakramento ni ibintu tubamo nk'abantu mugabo bigaserura Imana. Ya Mana ihoraho iyikoze ikintu ikora ikintu gisa nayo, kuko yamaho ikora ivyamaho, ikora ibirama, kuko ari nziza, ikora ineza, itagenda iracika inabi mu gihe nitwe tuba babi ugasanga turibagiye neza Imana yigeze kudukoreramo. Kandi n'ubigihari, kandi n'ubigihari. Yezu ati subira mu ntango. Iyo ntango rero no kuvuga iki? Iyo ijambo ry'Imana kenshi rivuze au commencement, mu ntango za vyose, byari bimeze gute? Sinango nk'uko umenga ni igihe kigeze gutangura hanyuma kihera hariya muri harabaye, ivyagiye birakurikira ukamenga nivyagiye birigerekako, nibindi bihe vyagiye birigerekako. Oya, tugere Kristo. Icara iki kintu ndashaka ko mucumva neza, ko kiri imyigisho ikomeye. Nukuvuga yuko si intango nkijya yo mu gihe nkaca gihe nka jewe igihe naheba ubuzima bwanje nkabuha Yezu kubera ubwami bw'ijuru, ca gihe mama Jeanne, mama Gloriosa, mama Rosette wa munsi murambarara hasi mukagira muti oya, ntibyaheze hariya. Yezu avuze mu ntango abagomba kuvuga icyo twita mu gifaransa le fondement, base, nka racine y'igiti. Mufate igiti, murabona igiti kirafise imizi, nukuvuga yuko igiti cyose gihagaze mu mizi. Baciye imizi kica cyuma, kica gipfa kikagwa ngaho. Igiti rero, umutumba, amashami yose akura ubuzima hariya mu ntango yacu. Turi kumwe? Yezu aravuze ati mu ntango ni nk'iyo mizi y'igiti. Bivuga yuko si intango rihera mu gihe, ahubwo ni intango iguma traversa byose, iguma itwara byose gushika ibishikane ku musozo. Ni nka soufre, ni nka kujya ubuzima buva mu mizi y'igiti bugatembera mu giti gushika hariya mu gashami kanyuma. Bivuga yuko Yezu mu kubabwira ati mu ntango abagombye kuvuga ati hariho ahantu mwikase n'Imana, imitego ikirabatsinda. Imitego twese turayitegwa, ariko uwugumye agaruka mu ntango, uwugumye avoma muri bwa buzima bwo mu ntango buguma butemba no mu bihe bizokurikira byose gushika sozere neza, iyo agumye azavoma ngaho, imitego arayitegura,
arayisimba. Iyo adashobora gusimba, Imana irayimutegurira. Hariho tuvyumve neza, abagabo n'abagore ibyo ariko birayangana, mugomba gusambura, garuka mu ntango. Abana bariya mwese mwariko murazirikana mugira muti ubwo sinihenze, ababikira, abapatiri, abafurira mwe mutanye kuzirikana kubita kubivamwo canke kubiheberamwo mwo, garuka mu ntango. Suriya munsi gusa, ahubwo ni wa muntu mwigera kunga isezerano atigera gutererana, gusa kubera ibihe biza birasuka amageragezwa, inyoshambi, ugasanga umenga biragupfutse, birakwibagije intango. Biterere hasi ugira uti ndagarutse, mbega byatanguye gute? None ujya byatanguranye yampebeye hariya canke n'ubu aracari kumwe nanje? Aracari kumwe nawe, kandi uko ugaruka mu ntango uzokwa muhavoma inkomezi nshasha zizoguherekeza gushika ku munsi wa nyuma, kuko ngo nintahemuka ntiyigera atererana ntiyigera aterera hasi igikorwa yatanguye, nk'uko atigera atererana uwo basangiye igikorwa c'urukundo. Wame wibuka yuko umuhamagaro wawe si urukundo gusa ruhera hagati yawe n'uwo mwubakanye, si bihera gusa hagati yawe na kominote yawe canke na presbyterium yawe na musenyeri wawe canke na mama generali wawe. Oya, ni ibintu bikomeye Imana yanditsemwo ikimenyetso c'urukundo rwayo muri ino si. Nico gituma Yezu bihagarara akagira ati ntivyohindagurika nk'ibintu umenga birashaje ugiye gufatana n'ibindi bishasha. Oya, nibanga, komera kwibanga.